Bismillah wassalatu wassalamu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu Allah subhanahu wa ta'ala marani bishami sagiro wa nabi sallallahu alaihi wasallam imma imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tubandanye rero inyigisho zacu no munsi ni inyigisho ya Abu Hurayra radiyallahu anhu, ariwe yitwa Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi, baca mutazira Abu Hurayra, umwe mu ngenzi z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yari umuhinga mu bijanye na hadith. Aratubwira ati jaa rajulun ila nabii sallallahu alaihi wasallam, ati umuntu umwe yaje ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqal, acabaza intumwa y'Imana amubwira ati ya Rasulullah, ati intumwa y'Imana, inni a'malu amalan fa asirruhu, ati intumwa y'Imana, jewe ndakora igikorwa, hari ubwo nkora igikorwa nkagerageza kukinyegeza kugira ntibakibone mu bikorwa akora, kugira ntibakibone. Fati nk'akarorero nko gutanga nk'isadaka ishinerezwa, akagerageza kunyegeza iyo sadaka mu gufasha mugenzi we cyangwa se mu gusenga amasengesho ya sunna nk'ay'ijoro n'iki, akagerageza kunyegeza ibyo bikorwa kugira ntibashobore kubibona. Ariko fayatari alayhi, hama bakaza kubona cya gikorwa yakoze cyangwa bakamubona ariko aragikora, hakaba nk'umuntu agacamo ati kumbe kanaka niwe akora cya gikorwa. Ati yo bamaze kumubona, fayu'jibuni dhalika, ati ibyo rero nkaca numva biranezereye kubona bambonye nakoze cya gikorwa. Acaza intumwa y'Imana ati ala fihi ajrun, ati mbe noba ndabironkera ibihembo? Qal, intumwa y'Imana ati laka fihi ajrani, atubironkera ibihembo incuro zibiri. Incuro ya mbere cyangwa se incuro ya mbere unkora ibihembo ajru sirri, uronka ibihembo cy'uko wagikoze winyegeje, wa ajrul alaniya, n'igihembo uronka cy'uko wakoreye ku mugaragaro abantu bakakubona. Bisigura ko bajya bakubonye uri kuragikora barashobora kukwigana kugikora kijya gikorwa bivanye nuko wabonye yuko ugikoze, ikaba ari inyigisho kuri bo bigatuma n'abandi bagikora. Bismillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ineza yo gukora igikorwa ku mugaragaro ufise umuzirikanyi mwiza wo kugira ushimishe Allah subhanahu wa ta'ala, ni kugira umuntu akubonye uri kurakora cya gikorwa kumbure nawe nyene ashobore kugikora, kama qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, nkuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze ati man sanna sunnatan hasana falahu ajruha, ati wa wundi azokora igikorwa ciza ati wazokironkera ibihembo, wa ajru man amila bihi ila yawmil qiyamah, yongera bimwe ibihembo byabajya abantu bagiye baramwigana gushika ku munsi w'umuhero. Mu gihe watanguje igikorwa ciza ugakikora hama abandi bakakwigana gushika ku munsi w'umuhero, naho uzo warapfuye uzogendera kurabironkera ibihembo. Wa man sanna sunnatan sayyi'a, ati na wa wundi azokora igikorwa kibi, akazana umugenzo mubi, akazana umuco mubi, fa'alayhi wizruha, ati umuntu azoronka ibyaha by'ico kintu yazanye, wa wizru man amila bihi ila yawmil qiyamah, yongere aronke n'ibyaha byabajya bazogenda baragikora gushika ku munsi w'imperuka. Aha rero abantu bakwiye gucunga neza no kugaba mu bintu bagenda barazana. Nk'akarorero ugiye kuraba mw'iyi minsi hari ibintu byinshi bigenda biraza, cyane cyane ku ruhande rw'abadamu barazanye ibyo bita nimba ari shey baby, barazana ibyo bita nimba ari ngo welcome baby, barazana ibintu bita ngo ni isabukuru y'amavuko, none no munsi bamazanye ikindi bita ngo divorce party cyangwa se divorce day, ati umunsi mukuru wo kwahukana. Ibi bintu uwotangiye kubizana amenye neza yuko ari umuco utari mu mico ya Kisilamu, umuco atari mwiza, kuko kwahukana si ikintu kibereye. Hama uwo yagitanguje na wa wundi akibonye azomwigana, uwo muntu nahazoba yarapfuye abazosigara baragikora bose, bakakora uwo munsi mukuru wa divorce cyangwa se wo kwahukana, ngo isabukuru yo kwahukana, umenye yuko uzogendera bironkera ibyaha
gushika ku munsi umuhero no mwikaburi wawe bizogenda bigusangayo. Ivyaha uzoguma ubiraba, uzoguma ubironka, naho uzoba warapfuye bigume bigusanga mwikaburi. Na nico gituma abantu bakwiye kuraba mbega ikintu ngomba nkore kimeze gute mw'idini rya Allah, kizana inyungu cyangwa kizana igihombo. Abantu batanguje bino bintu bariko baratanguza ibi bintu gushika uno munsi aho batanguje ngo isabukuru yo kwahukana ngo divorce day cyangwa se divorce party, umenye yuko iki kintu wowe ugitanguje, utanguje ikintu kibi muri jami, utanguje ikintu kibi kitari mw'idini, naho uzopfa ukava ngaha kw'isi umenye yuko bazosigara barakora kido kintu waramaze gupfa, ariko ivyaha uzoguma uriko urabironka mw'ikaburi wawe. Naco gituma abantu no babwira ati za muritondera ivyo mukora, mubanze murabe yuko ibi bintu atangaruka mbi bishobora kuzobazanira. Subhanallahi bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik.